CVR hari umugambi muki wo kugira ngo iki gikorwa kibi abazungu bakoze kizimangane burundu mu gihugu cy'Uburundi, kuko na n'uyu munsi mvuze ntibaraciga icara, kuko ico gikorwa cyabo kigayitse kiracabandanya. N'ubu mu Burundi turacari hahandi umuhutu umututsi, haba mu nzego cyangwa mu bindi bice by'igihugu, ivyo biracandikwa. Kandi ni cya gikorwa nyene turiko tubakamira bucoze wa wundi yatugabuye kugira ngo yironyere inyungu ziyo. Abazungu urabona ko n'ubu bari hejuru yacu, birakwiye rero ko ivyo basize bononye ubu bwicanyi bwabaye mu nyuma yaho bamaze kutugabura abahutu abatutsi n'abatwa, ivyo byose byabaye kubera abo. Byaba byiza twicaye hamwe nk'Uburundi, nk'abarundi twese hamwe, abakora n'ibyo basize bononye tukanywa, kuko n'ubu ekonomi iwabo. Hanyuma ikindi kibazo tugira kabiri, mwagiye mutwereka abakoze amabi mu myaka yahera, n'ubu bariho bashidegembya. Mwoba mugamije iki kuri abo bantu bakoze iryo bana? Ni vyiza yuko aba bantu bakiriho bagirizwe mabi bakoze, bica abantu n'abari ngaho n'abari baronderwa nabo bakaza bakagira ico bavuze kuri ayo mabi bakoze, bakagira ico babwiye imiryango yabuze aho iri, kuko nikiguma kidasanzwe. Ariko ngaho ndavuga nti habeho kubabaranira kubwicana. Aho navuga kubabaranira, nimba uzi yuko ari umuntu yagutwaye ibyaha, yarakunigishije inzara kandi ubwo butunzi bwakomeje kubaho, nimba yaratwaye iyi nzu, iyo nzira hari ubwo muyibona. Ndashika natwe mu myaka yacu ngeze mu myaka ndashikana imyaka 40, mukari abantu usanga nanje baranyibye nabi cyane kabisa, kubera ibintu nyene usanga ibintu tubayemo. Mugo umuntu uramubona ukanasiganda ahantu ugasenga cyane, Imana iguhi umutima wo kumubana. Muga kubera bya bintu byawe na zamara ubona ahagaze neza, umutima wo kubabarira ntuzijana kwijana, biragoye. Nkavuga nti abantu basahuye amatungo yari iyo miryango banize ntibayisubize, isure kwa beneyo, bishobotse banabahoze kubera yuko ubutunzi bwarabafashije, baraburiye nabo barasonga, ubuzima bwabo buratera imbere. Rero icyo naco nko mu CVR wogira na leta nziza y'Uburundi cyo bafashije.